mpagaze ngaha nsimba Imana harageze ahantu mpanga ngasika ndatakambira Imana ndabona yuko Imana igiye kumfasha jewe rero harageze ahantu sindi gusinga indahe bose nirengeze jewe harageze ahantu pasiteri ahezagira imbuze imbuto ayezagiye niho nabwira umugenzi wanjye ati jewe bampaye akabuto nawe ndaguha aka kabuto ushire muri uwo mufuko urabe ikintu twoyunguramwo harageze ahantu araguma ngaho nza nuba havuye umuntu araza ngo mbega anakandisha okubaho arabweye ngo none bwaburutse ngo abanyabujumbura baze kubuta ninone sha tibwa mwaka niko mwari mwabikoze ntaco sikazima baje kubusohora ningaze ngaho haca haza umugabo wewe ngo wa mugabo ngo mata bahinga ngo muze kuza kuyiragira ngo hanyuma tuzosangira inyuma kabisa yego tegendo yijane ko bayigisha nakasinzuguro kaveho ndina pasiteri yarabivuze kabisa kandi n'ubu yavuze ati kuwa kane adugi kwibage anyogera iyindi nka haleluya Imana kabisa ndavuga nti jewe rero ngo maze gusinga intahe birakwiye Imana ntiyansengera naho zoronka gwanze ibiyimburwa bizova zamaze kuboneka zose ubu urazisangiye n'igitangaza gikomeye cyane dukomere amashyi umwami Yesu Imana yakuye agasuzuguro mu izina akabuto kamuzaniye inka wahejeje mama waje ushira kandi nongera nsima bampaye ifungurwa ku Noheli barangaburira nari ngiye mvuye ngaha barampembura uramererwa neza dukomere amashyi umwami Yesu amen nanjye ndashimiye Imana ko yankuye mu gasuzuguro ndashimiye Imana ko yankuye mu gasuzuguro kuko nari nateguye proje amezi indwi nateguye proje ariko yari yarananiye gushika ubu yaragenze neza rero yego dukomere amashyi umwami Yesu rero amen amen Yesu ashimwe cyane nagira nshingire intahe y'umwana wanje yarafata agafata impemu zose zikagenda akagora amaso Imana akaba yimurokora ariko kuva aho ntangure kumuha kajya kuntu ubu ubunya byarahize byose nagira nshingire intahe ryabuye naryo hajya bapomora nakorera ahantu mw'ibarabara nshaka gufata kajya kabuye ndagenda ndagashima none ntibigeze bahabomora Imana ishimwe cyane kandi nkashingira intahe y'uwo mwana hirya y'ejo yabomanye n'umuduga akaba ari umutsima yagonganye n'imodoka yakubise umutwe kw'ibajaji ariko nta na kimwe yabaye ariko dukomere amashyi mbega urucanco ruriko rurakora Imana ibacanci barinde agisida n'urupfu rwanjye turubuka mu izina rya Yesu ndashima Imana nahise imitwaro 3 nari nsengeye igihe kirekire cyane ariko Imana yarayishengeze muri repentance ndashimiye kandi Imana muri inotwi nabonye igitangaza kubera ibuye Imana ihere gucubahira amen Yesu nashimwe yo kuvashitse ngaha ndumva yuko umutima wanjye umeze neza amajewe umunsi wa kane natonze ku ishure umwigisha ndaje mu maso acambwira ati wowe watonze ku ishure wabiteguye namubwira nti ego ati ntibitegerezwa yuko ubandanya kwiga ndamubwira nti none tubikuye kuki acambwira ati zana karine yawe bagusabira uruhusha utahe kurya ntashe sindashika muhira kurya ngishika muhira sindashika ngwa muri saro isagoshi bayisanze iri impande y'akabati sindashika mupapa mbako acarandaba arampamagara
kwitaba biranka. Iyo rero yaca telefona umuvyeyi wanje tubana hasi aca araza baca banjana kwa muganga. Nshitse mu bitaro niho baca bantera serumu barambwira mu nyuma ibyo byose babigira atana kigenzi. Burya rero niho nikangura asanga ufise amaserumu baca bambwira ndavuga ati ibi mbona n'ibiki. Muganga ati nivyo nyene ndagusavye nkuremo ibi bintu ntizina rya Yesu nta na kimwe nkeneye. Acambwira ati kubera iki? Mbwira umukobwa turi kumwe tubana tugenda muhira mu isagoshi unzanira karya kunyo kubera nayo nakamwereza. Acaragenda akanzaniye shirira mu mazi fuma bejeje kukanwa saa 11 aca ndambwira nti je numva nagize nkoramo ibintu byose ce nditahira uretse shima Imana yuko ubu bameze neza umutima wanje wose urameze neza. Uri kwa muganga baragutera ishinge bakagutera n'amaserumu n'akunyu ukakanwa kuko byose birakorana. Savyumvise birakorana ntukazunga ngo binkuremo ivyankwa gusa n'ivyo ku bapfumu n'ivy'abadayimoni ariko kwa muganga n'amasengesho byose birakorana. Yesu nashimwe nanjye ndashima Imana kubera kakabuye akaraka nani mfise kari kaheze ndaja muhira ndicara nka telefone umushefu amubwira ati nashaka mu mpakazi agacambwira ngo nta kazi kahari ikaboneka tuzogutumako nkaguma nicaye ngaho ariko maze kuronka kakabuye ndasubira ndamutelefona ndagafise mu ntoki acambwira ati nari nzi ko nagutelefone kera zindukuze byo ndaja ku kazi. Yesu nashimwe telefone agafise mu ntoki sinadababwiye ngo muza gusaba akazi mugafise ahantu keke pale mu mufuko ugiye kucuruza ugenda ugatwaye mu mufuko canke mu sakame.